Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi yamaganwa n'abarundi batari bakeya, aho benshi mu barundi basigaye bamufata nk'umuntu udafise ico amaze. Benshi bakemeza ko ari umukomediye ndetse benshi bakemeza ko atangabirane na nkeya afise yo gutwara igihugu. Benshi bakavuga ko uretse no gutwara igihugu adakwiye no gutwara umutumba kubera inyifato ye. Ibi bikaba biriko birababaza bimwe mu bihangange muri CNDD-FDD, bakabona ko igihe bagumya kumushira imbere bishobora kurangira ubutegetsi bwa CNDD-FDD burangiye burundu. Akaba ariyo mpamvu bimwe mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD biriko biriyumvira uwo bazashira imbere mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027, ariko Ndayishimiye nawe akaba atifuza kurekura, akaba ashaka kugumya gutwara, naho benshi bemeza ko ataco ariko arafasha igihugu uretse kukijana mwibarabara. Turabigaruka ko mwidonido ry'amakuru. Turaza no kugaruka ku bagabo batatu bakunzwe cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari abagabo bagaragaza impande zitatu ndetse akaba ari abagabo berekana ko bafise imbaraga, ubushobozi, ubukaka n'ubushongore bukomeye cyane, kuko n'abagabo bahurumbirwa n'abarundi isinzi, ndetse akaba ari abagabo benshi mu barundi bafata ko bashobora gusubiza ibintu ku murongo mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD biboneka neza ko bwamaze guta igihugu mu manga. Abagabo batatu batinyitse cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi nta bandi ni Chris Hakazabunyoni ndetse na Rwasa. Amakuru atandukanye arerekana ko Chris ari umwubaha ndetse ahesha iteka igihugu, naho adashima kwerekana nka bambaye ahaga. Bunyoni nawe amarwi adusumira abenshi mu CNDD-FDD ndetse n'abarundi muri rusange barabona neza ko Bunyoni akiri muri leta ibintu byagendaga. Benshi bakemeza ko Bunyoni ariwe uyu munsi wagakwiye kuba atwara igihugu by'ukuri, kuko biraboneka neza ko atari kugeza igihugu aha nkaho Ndayishimiye akigejeje. Icyambere Bunyoni yakuwe yagizwa ko ariwe utuma igitoro kitaboneka, yagizwa ko ariwe utuma ifumbire itaboneka, yagirizwa ko ariwe unyegeza amafaranga mvamakungu, yagirizwa ko ariwe utuma ibinyobwa bya Braludi bibura, ariko kuva yatabwa mu mvuto ibintu byaciye byunyuka. Yafunzwe idolari rimwe rivunja ibihumbi 4 by'amarundi, uyu munsi rigeze ku bihumbi 8. Ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi ndetse na Ndayishimiye bafunze Bunyoni bamufungiye iyindi ntumbero, batamufungiye kwica ubutunzi bw'igihugu. Undi mugabo utinyitse cyane kurusha abandi mu gihugu ni umushingamateka wahoze ari umushingamateka Agathon Rwasa. Amakuru menshi arerekana ko Rwasa aramutse agiye mu higanwa na Ndayishimiye atanaronka n'igice kimwe kw'ijana. Ibi akaba yarabibwiwe n'iperereza iryatumye bamuhiga kugira ngo bamusamburire umugambwe
uyu munsi barabona neza ko bigoye ko bazomutwarana 2027. Ndayishimiye akaba yaratanze itegeko yuko agomba kwicwa, ariko akaba ariwe Murundi wa mbere ukunzwe cyane ndetse ukurikirwa na benshi bemeza ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo ushobora gushira igihugu ku murongo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari abagabo batatu batangaje muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Uwa mbere ni Chris, undi ni Bunyoni, hakiyongeraho Rwasa. Igihe cyose bishitse tukavuga kuri bano bantu batatu, inkuru zabo zirabwa ku rugero rudasanzwe kandi zivugisha benshi cyane. Ni murabe namwe, haraciye indwi irenga twanditse ku gikorane ndetse tuvuze ku gikorane cya Chris Ndikumana yakoreye Ottawa muri Canada. Iyi nkuru yarababwe inshuro zirenga umuriyoni. Abashize ko akamenyetso ko bakunze iyo nkuru ni hafi ibihumbi 20. Iyo nkuru yaronse komanteri 2559. Si ubwa mbere bibaye gutyo, igihe cyose tumuvuze ko inkuru yiwe niyo ica iba iya mbere kuri no mbonesha kure ndetse no ku rubuga rwa Pacifique ni nahazwe. Inkuru ivuga ko amagara ya Generali Arengiyome Bunyoni abangamiwe imaze ko iminsi 3. Yarabwe n'abantu barenga 6,538,35. Aberekanye ko bayikunze ni hafi 8,000, nayo abayikoze ko komanteri bararenga 1,000. Inkuru yose twandika ndetse tuvuga kuri Bunyoni nayo nyine yama iri muzumvirizwa cyane ndetse zikanakurikirwa cyane. Ni nawe abantu batubaza ko keshi amakuru yiwe ibyo tudaherutse kumuvuga ko, ndetse benshi ukabona ko ari umuntu bakeneye ndetse bayiteze ko ashobora guhindura ibintu mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ivuga ingene umutekano wa Gato Rwasa ubangamiwe nayo imaze ko umunsi umwe gusa, nayo imaze kurabwa inshuro zirenga 600,000, yakunzwe n'abarenga 9,000. Yaronse komanteri zirenga 1,000. Inkuru kwanditse ndetse tukavuga kuri Agato Rwasa nayo nyine yama irabwa cyane kandi nawe nyine arafise abamoto baza kenshi amakuru yiwe. Harimwo icigwa gikomeye cyane. Chris Ndikumana biraboneka ko hariho abarundi bamufata nk'itunga ku gihugu. Benshi bavuga ko bakunda ukuntu aciye bugufi, mu gihe abantu bamenyereye abirwa abakozi b'Imana bakunze kwiha amapeti no kwishira hejuru. Kumbure ikindi bamukundira ni ukuba aja kure ya politike, mu gihe nko mu madini y'abaporote habonekamwo cyane ababoneka nk'abashaka kwitonesha ndetse n'abashaka kwerekana ko bashyigikiye ndetse bari hafi y'ubutegetsi. Akarero twabaha ka hafi n'uwirita umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga, ukunze guhayagiza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikaboneka neza ko abikoreshwa n'inda ndende yamusumbye, aho avuga amajambo agasiga abayumvirije, aho avuga ibintu biteye isoni. Benshi bakabona ko ico aba ariko arakora ari ugusigiriza Ndayishimiye kugira ngo nawe agumye aronke uko apfungura. Benshi ubu ntibakinamufata nk'umukozi w'Imana, ahubwo bamufata nk'umushikiriza b'inyoma wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igihe Arengiyome Bunyoni apfungwa, yashizwe ko ibyananiranye byose mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Igitoro Ndayishimiye yavuze ko ari we ukizibira. Ifumbire, isukari, ibinyobwa bya Burarudi, ibi byose byashizwe kuri Bunyoni, kugeza ku mafaranga mvamakungu n'ibindi bitari bike, byose byavuzwe ko byazibiwe na Generali Bunyoni. Aho akuriwe agapfungwa, ibintu byateye biyangara rwose. Bunyoni yakuwe idolari rivunjwa 4,000 fabu, none ubu ryegereza 8,000 fabu. Ndayishimiye yavuga ko Bunyoni ari we yanyegeje amafaranga yose, mbere amafaranga agenwa ibipapuro kugira bamuhane. None ubu n'amashasha yakozwe yateye ubusa
yateye abura rwose. Kunyuruza abantu byahora bishirwa kuri Bunyoni, none akwiye byarunyutse ku rugero ruteye ubwoba. Aho bamushiriye ko icaha co kugerageza kwiba umupfumu wa Ndayishimiye, Mere Bunyoni akerekana ko we yariko arondera ukuri ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ndayishimiye yaratakaje rwose icizere mu basendede FDD, aho bigeze Ndayishimiye niwe ahombera mu ifungwa rya Bunyoni. Ibi no mu byatumye abasendede bategekwa gutora ku mugaragaro mu matora ya Ruheshi 2025. Ingaruka zabyo nuko Bunyoni ashobora kwicirwa mu munyororo kubera Ndayishimiye atinya ko abasendede bohava bamuja inyuma. Ndayishimiye arafise amakuru ko Bunyoni akunzwe cyane n'abagumyabanga batari bakeya. Arafise amakuru ko Bunyoni naho afunze ariko afise abihangange muri CNDD-FDD biriko biramukurikira cyane. Kuba yaragerageje gukora amatohoza ku rupfu rwa Nkurunziza ni ikintu rwose cyanejereje rwose abagumyabanga batari bakeya, ndetse akaba ari ikintu keretse abarundi ko Ndayishimiye afise uruhara ntangere mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi byose birakwegera Ndayishimiye mu kaga, ndetse bikaza byunyura ibyo benshi mu barundi bamaze igihe batekereza, aho barambiwe ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye, ndetse bakavuga ko nyabuna akugira ngo Ndayishimiye agumye gutwara igihugu, naho Bunyoni nawe atari umuntu mwiza, naho nawe atari umwere bafise ibyo bamwagiriza, ariko ngo igihugu cafuma gitwarwa na Bunyoni kuko ariwe washobora gushira ibintu ku murongo. Agatorwasa ntako Ndayishimiye atagize ngo amwibagize. Yamwatse umugambwe, yashizeho amategeko amukumira mu matora, yamurenganije mu kumwakira kwitoza mu bashinga amateka, ariko asanga Rwasa aguma afise abamukurikira batari bakeya. Iki naco kiri mu bishobora gutuma Rwasa afungwa canke yishwe imbere ya 2025. Amakuru ahari nuko Rwasa umwanya n'umwanya ashobora kwicwa ku itegeko rya Ndayishimiye, kandi bikaba bivugwa ko byose byamaze gutegurwa neza. Inkuru zijanye na Evariste Ndayishimiye ntizigihurumbirwa na gatoya. Ikindi gitangaje n'ingene inkuru zerekeye Perezida Ndayishimiye zitera zigabanurwa rwose abaziraba. Akijaho zari inkuru zirabwa cane kuri ino mbonesha kure. Ubu dushize ko ibyo Ndayishimiye avuze abantu baridoga gusa. Mwumva ngo mbe yemwe aha hantu twahageze gute? Abandi ngo uyu muracamutako umwanya. Benshi cyane muri commentaire bamufata ko ari umukuru w'igihugu w'ikijuju, abandi bakamwita umukomediye. Ibi ni bimenyetso bifise ikinini bisigura ku nyene intwara ya Perezida Ndayishimiye ibonwa n'abarundi. Reka natwe tugerageze kubaha bimwe mu byiyumviro abarundi berekana kuri ibi bintu biriko biravugwa. Rega nyine ibyo Neva avuga bisa nka tera ryarenga, asa nk'ababa komediye. Nukuri asa nk'abafarizayi Yezu yavuga bahagaze imbere y'umuryango babuza abandi kwinjira n'abatariko binjira. Uburundi buzokena nibara ritwa. Nukuri biraboneka neza ko Ndayishimiye ico agamije ari ukwica igihugu. Uwitwa Tete yagize ati ndafise ikibazo ngomba kubaza. Mbe burya Perezida arafise abaganga bamukurikirana kugira bamenye amagara yiwe? Bariho nukuri turabasabye baze bamusuzuma mu mutwe. Nk'akarorero twe abarundi duhanzwe na byinshi tuba dukeneye. Ihumure ukaca uva iyo uvuye utubwira iby'ababoyi kweri isinzi ry'abantu. Hama kuri Chris wacu ati big up sana. Mutama nawe ari mu barokora ati pole ari mu barokora igihugu. Undi nawe yagize ati uwo bita Robert, wewe gusa ico twogusaba ni kuzokora ico wize tukaraba ko bokwemera ko umuntu yitoza atariho ari nka kurya kwambaye haga yitoje ku mutumba kandi atariho aba. Ijwi rwawe canke Imana y'uruhukire ku barundi bazimijwe na CNDD-FDD. Undi yagize ati erega abadede nta muntu akibata ku mwanya, nta bwenge bashigikirana n'amafuti y'umwe agira abone ko bagira bafatwe bose mu manyanga baca bamwita bakamuta mu gasho. Ikigeretse ko ni ibisuma byo ku rwego rwo hejuru cane. Undi nawe yagize ati abarundi bashobora kwihutira kurorera
ikibi canke iciza, kandi ku ruhande rumwe canke ku rundi baza ari isinzi. Ikindi nuko muri abo bose umwe wese ari we amenya icamuzanye. N'izo nkuru nuko kuba ari benshi bazinavye ndetse bazumva ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye abarundi bamaze kumuhaga ndetse batakinamukeneye. Undi nawe yagize ati icuko Chris ari itunga ry'igihugu ntawe utabizi uretse utareba. Rwasara babwiye ko atazosubira guhunga. Rirya ni ijambo rikomeye yavuze. Hama Bunyoni ntarubanza numucira kuko sindi umunyamategeko ko nukuri. Hama Chris Ndikumana Yezu amukomeze kuko mwibuke ko adushikiriza gusengera igihugu n'akarere kacu. Urinze uvuga umukuru w'igihugu umushihara hasi, wowe urinze uvuga umukuru w'igihugu urabona Ndayishimiye akwiye kwitwa umukuru w'igihugu. Ikiboneka coco nuko Ndayishimiye ataco agishoboye. CNDD niyo mwansi wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye ni ikijuju kitagira ubwenge mbere. Ndayishimiye nukwirirwa aho pagura ibijambo byo gupfa ubusa bidafise icerekezo na gito. Ndayishimiye byo nukwama avuga injya mu kanwa kiwe. Uburundi nta perezida bufise Ndayishimiye ni 0/10. Aba ni abarundi bagaragaza ko Ndayishimiye ataco ariko arabamarira na gatoya. Mu bisanzwe urabye Bunyoni nahafunzwe araruta wamupfunze. None upfunze umuntu ibyo muhora bikiyongera abagusumba uwo mubanza iyo yamuhoye ntaco kwerekana kuko cariyongereye agato wewe aramurengeye 98%. Gusa Neva nimba yariye ikizibakanwa ibintu avuga na Ruserugo arongoye urugo rimwe ntabyo yovuga. Nukuri birateye isoni kandi birababaje cane kubona igihugu caraguye mwisanganya ku rwego rungana gutya. Chris niwe wacu arakarambira kubona ibyiza aragasazira umunezero aragahabwa byinshi byiza bitangabanije arahakomerera mu muriro yahamagariwe ikirengeye byose Imana izomwihere ijuru kuko nta yindi mpero y'umugororotsi. Igitsure c'uhoraho kandi mutibagira ko kiri kubakora ibibi mwabatumwe ntimwijajare mu kwica no kurenganya. Yezu ati wicisha inkota nawe azokwicwa iyindi. Nukuri birababaje biranateye isoni. Ibya Neva nta kasamutwe. Igihugu caguye mwisanganya kandi kuri vamwo bizotugora cane. 2027 demokarasi yoyo twarasezereye nta mpinduka twokwitega biciye mu matora. Ikibazo Dede izokubakuka kugarukana Neva kandi adutware iyindi myaka 7 koba ari akamuna. Ingorane mu mugambwe urimwo Reveriyane mu mutwe atakirimwo nta mpinduka twokwitega. Hasigaye ahimana nukuri biragoye kandi birababaje cane. Undi nawe yagize ati ndetse nuko aba bagabo bose atamvo yo kubakunda canke kubanka mfise ntaco mbona umuntu yobavuga ko kuko Chris avuga ubutumwa kandi naho muvuga nk'umuntu afise ibyo yishimikiza nko kuba ari muri bategekwa n'abandi bami atari Yezu. Nukuri biraboneka neza ko igihugu cacu caguye mwisanganya. Imana niyo yo gutabara. Ibi ni byumviro abarundi bagaragaje berekana ko bageze ahagoye ndetse igihugu camaze kugwa mwisanganya. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cane arabana n'akarwi kariko karategura komora Ndayishimiye mu ntumbero yo gukomeza umugambwe kuko ako karwi kabona neza ko Ndayishimiye icyo agamije atacindi uretse guta igihugu mu manga. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu. Mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Amakuru yacu nakagaruka.